kwiba ariko apfuma acumukura akoresha amaboko yiwe ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ubukenye. Cete cya mbere Paulo yandikiye abitesalonika igice cya 4 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo kandi mushishikare kwiyorosha no gukora ibyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kandi mutagira ico mukenye. Ayo niyo majambo tugiye gusangira. Ni iri jambo nyene riri muri aya majambo twahawe y'urufatiro rivuga ngo uwiba ntakongere kwiba ariko akore yibesheho afashe n'abakene. N'aya majambo nashaka tuganire ko muri uyu mwanya. Usomye muri Luka igice cya 3 umurongo wa 11 umurongo w'indwi uhereye ku murongo w'indwi ugashikana ku murongo wa 14 haravuga amakuru ya Yohana Umubatizi. Yohana Umubatizi ni mu gihe yaratanguye kwigisha no kubatiza, haza ishengero rinini kuri we bamusaba kugira ngo ababatize. Ariko usomye ku murongo w'indwi yabishuye inyishu isa n'iteye ubwoba, arababwira ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwami ivyamwa bikwiranye no kwihana. Ubandanije ku murongo w'9 yaciye ababwira ngo incabiti igenekerejwe ku biti, ariko incabiti iramaze gutumberezwa ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Iri shengero ryaje kuri Yohana Umubatizi rimusaba kugira ngo babatize, ryari ryibaza yuko hamwe no kubatizwa rica rikira n'ivyaha, kubatizwa ariho biherera ivyaha byose. Kandi burya Yohana Bibiliya atubwira ngo yabatiza umubatizo wo kwihana ivyaha. Nico gituma bibaza bati nitwabatizwa ivyaha twahoramwo bica bihera. Nimba ari uwiba, nimba yari usambana, nimba yari uwica, akavuga ngo nitwabatizwa vya vyaha bica vyibagirwa. Nico gituma Yohana yaciye abishura ngo mwanjyajyamwe mwabana b'inzoka mwe. Abana b'inzoka yashaka kubabwira ngo mwanjyajyamwe. Ninde yababuriye guhunga uburake buzoza? Kubera bari bumva urubanza rugiye kubaho rw'Imana bazoca barurengana bamaze kubatizwa muri aya mazi Yohana yari karababatizamwo. Hanyuma carababwira ngo ahubwo igikwiriye nuko mwokwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Nukuvuga ngo mugakira mu mitima, agakiza kuko kari mu mutima, kwihana ni mu mutima. Suyu mubatizo uzoca ubashoboza guhunga urubanza rw'Imana. Suyu mubatizo ubakura ko ivyaha byo mu mutima mwakoze, ariko nuko mwebwe mu mitima yanyu mwofata ingingo mugaheba ivyaha mwahoramwo, hanyuma ibikogwa rero biseruka bigaca bibi bikogwa bigaragaza yuko vy'ukuri mwihanye mwahevye ivya kera. Kandi ukuha ku murongo w'9 ababwira ngo incabiti yashaka kubabwira ngo burya igihe gisigaye ni gito, mwihane bicitwa uyu munsi, mufata ingingo yo guheba ivyaha mwahoramwo bicitwa uyu munsi. Ishengero rero ricarira mubaza, urumva barumvise baratahuye ivyo Yohana ababwiye, bace baramubaza ngo none tubigenze gute? Ndifuza yuko twozova muri kino gikorane umuntu wese abaza ati mbega ndabigenze gute kugira ngo nzohunge uburake bw'Imana bugiye kuza? Ndabigenze gute kugira urubanza rw'Imana ntiruzonsinde? Ndabigenze gute? Aba bantu bamubajije ngo babigenze gute bari mu migwi myinshi. Yohana ariko abishura ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yabishuye arababwira ngo
yababwiye ibyo gusangira n'abandi ibyo bafise. Usomye ku murongo wa 11 haravuga ngo ufise impuzu zibiri nahimwe utayifise, n'ufise ibyo kurya nagira acyo. Yohana arababwira icyo bakwiye gukora, kubera kumbure yarabona yuko no mu mitima yabo harimwo kwigungira ko ibyo bafise bavyigungira ko. Aca arababwira ngo nimwige gusangira n'abandi ibyo mufise. Ufise impuzu imwe aheko abandi, ufise impuzu zibiri aheko mugenzi wimwe, ufise ibyo kurya afasha abandi babikenye. Ikigira kabiri yababwiye, ababwira ibijanye no gukora akazi kabo neza uko kari kose, uko bagahamagariwe kugakora. Usomye ku murongo wa 13 barabatoza kori, nabo bamuza ko baravuga bati none tugire gute? Arabishura ngo ntihagire umuntu mutangisha impongano. Muri Bibiliya nshasha handitse ngo ntihagire umuntu mwambura ivyiwe canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Ibi nivyo yababwiye Yohana Umubatizi. Ntihagire umuntu numwe mutangisha ibirenze ivyo mwategerezwa kumutangisha. Mu yandi majambo ntihagire uwo munyaga, kuko utangishije umuntu ibirenze ubu munyaze, kuko umutangishije ibirenze abenshi ntibanabishira hamwe n'ivyo bategerezwa gutanga. Cyane cyane ibi bintu bijanye n'ivy'amakori nyene uzusanga kumbure babishize ku ruhande. Aravuga ngo nimubatangishe ivyo mwategerezwa kubatangisha, nimubambure ivyabo, nimubambure ivyabo, ariko mubatangisha ivyo mwategerezwa kubatangisha. Aha n'abasoda nibo babajije nabo ngo tugire gute. Ababuza kurondera umurengera, abahamagarira kubumbwa n'ivyo bafise. Naha rero yababwiye ngo ntihagire umuntu mutangisha ibirengeye ivyo yategerezwa gutanga, ntihagire umuntu mwambura ivyiwe ngo mumwagirize ibinyoma, kandi ingero zanyu nizibabumbe. Aba barabasoda. Abatoza kori nabo baramuje ko baramubaza ngo tugire dute, nabarababwira ngo nimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe. Abantu abatoza amakori hariho ivyo bagegwa, igihugu kibagera gutangisha abantu. Arabahanura ngo nimurenze ivyo, ariko mubatoze ivyo nyene. Aha rero yariko arabahanura kugira ngo abantu akazi kabo bagakore neza, umuntu wese cyajejwe agikore neza. Abasoda bakora ivyo bajejwe neza, abatoza kori babikore neza, umuntu wese mu kazi yahawe abikore neza, ntarondere ibirenga urugero, ntarondere ibindi vyiwe vyo ku ruhande. N'intumwa Pawulo nawe nyene yarandikiye Timoteyo, mu cete ca mbere yamwandikiye hari impanuro yamuhaye zikomeye cyane. Hari amajambo yamwandikiye akomeye cyane ajanye no kuvuga ubutunzi nyakuri. Yashaka kumubwira ubutunzi nyakuri ubwo aribwo. Usomye rero mu gice ca 6 umurongo wa 6 haravuga ngo ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwe inyungu nyinshi koko. Umurongo w'indwi, kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco dushobora kuyivanamwo, ariko iyo dufise ivyo kurya n'ivyo twambara biba bitubumvye. Ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi k'ubupfu gusinzikaza kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose. Ikansubiremwo n'umurongo w'10, kuko gukunda amahera ari umuzi w'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagatukwizera, bitobekeranisha imibabaro myinshi. Usomye aya majambo ucutahura neza yuko ubutunzi nyakuri nukubumbwa n'ivyo ufise.
ngo kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise biva mwinyungu nyinshi cyane. Murandi majambo, kubaha Imana bifatanije no kubumbwa n'ivyo ufise nibwo butunzi bwa mbere. Ubutunzi nyakuri rero umuntu wese akwiye kubumbwa n'ivyo afise. Nituze twihende ngo gutunga vyinshi, kurundanya vyinshi ngo nivyo bizotuma tubaho neza, tuguwe neza, dufise amahoro, tunezegwa. Haba namba sivyo bituma tumererwa neza, kuko hariho umuntu abona afise ibya Kenye abuze tunaturi akavuga ngo iyo ngo notunga noba merewe neza. Nuhave wiyumvira yuko abatunzi bose, sindiko ndavuga bose, ariko nuhave wibaza yuko abatunzi bose babayeho neza. Kumererwa neza nibivana n'ivyo dutunze. Burya kumererwa neza biva ku kubaha Imana, hanyuma ugacubumbwa naho wowe ufise duke tukakubumba ukumva biraguhagije, uraryama amahoro ugatuza. Ariko iyo bitaguhagije urahangayika, ukarondera inzira zose wocishamwo kugira urondere ibindi birenze kuvyo ufise kugira ngo urondere ibirenze. Hari ibintu rero bishika 6 nakuye muri aya majambo. Muri aya majambo Pawulo yandikiye Timoteyo. Numuti mu majambo make numuti Pawulo yatanze wo kwirinda gukunda amahera cyane, kuko twasomye mu ijambo ry'Imana ko ari umuzi, ko ari imizi y'ibibi byinshi cyane gukunda amahera. Pawulo rero yarahaye umuti Timoteyo. Umuti wa mbere kwibuka ko ubutunzi buhera. Umuntu wese muri twebwe abeho azi ko ubutunzi buhera. Ku muhoro haranditse ngo kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco dushobora kuyivanamwo. Niko handitse. Ubutunzi burahera. Burashobora guhera umuntu akiri muzima ahumeka, ugasanga umuntu yaratunze ibyo yaratunze byose biramuvuye ko bivanye n'imvo zitandukanye, ugasanga biramuheze ko asigaye asaba umunyu, asigaye asaba lifti, kandi yahora afise imiduga myinshi cyane. Burya ubutunzi burahera, buranahera iyo dupfuye ntabwo tugenda tujanye. Haba namba bugasigara buraribwa n'abataburuhiye. Urumva rero iby'ubutunzi twese dukwiye kumenya ko buhera. Hanyuma tumaze kumenya ko ubutunzi buhera, tureke kubihahamira gose ngo turenze urugero dukore n'ivyaha kugira umuntu atunge gose. Usomye ku murongo wa 17 hanyene muri cicete Pawulo yandikiye Timoteyo muri iki gice ca 16 haravuga ngo wihaniza abatunzi bo mu vy'iki gihe boye kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimira, ariko bishimira Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezereregwe. Umurongo wa 18 uvuga ngo kandi, umurongo wa 18 nawe uvuga ngo kandi bakora ivyiza, baba batunzi mu bikorwa vyiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga. Umurongo wa 19 bibikira ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Izi ni impanuro Pawulo yahaye Timoteyo. Aramubwira ngo wihanize abatunzi bo muri kino gihe, boye kwishimira ubutunzi, boye kwibona, boye kwishira hejuru ngo nuko ari abatunzi kandi batunze ibishira. Ariko ngo bari bakwiye kwishimira Imana. Umuntu akwiye kwishima nuwishima ko afise Imana, atunze Imana, azinanye n'Imana, azi ijambo ryayo, ayubaha akayikunda. Uwo ni wo muntu ashobora kwishima akirata Imana, naho nyene akishima yirata Imana yiwe. Naye abatunzi ngo mu bya kino gihe ngo ntibakwiye kwishima, ngo bariko barishimira ubutunzi butari ubwo kwishimira. Ngo ariko icyari gikwiriye nuko bishimira Imana kuko ariyo itanga ubutunzi.
Imana burya n'ubwo butunzi umuntu aba afise niba yabumuhaye. Nico gituma dukwiye gushimira Imana, akaba ariyo twishimira uko ari yizana ubwo butunzi. Kandi nashatse ubutunzi buraguherako mu kanya gatoya, ngo bakwiye kwibikira ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza. Haleluya. Ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza. N'ubutunzi dufise ariko tukabusabikanya n'abandi. Icambere bukatubumba ariko kandi ivyo ufise ukabisabikanya n'abandi. Ubu uri kuriziganiriza ubutunzi mwijuru. Uhaye umworo ngo ubuguranye Imana. Iyo uhaye ugowe ubuguranye Imana. Iyo uravye umuntu kwa muganga buryo buri kuraha Imana. Iyo uravye uri mu munyororo uburi kuraha Imana. Nagira ndagusabe rero ngo twige jewe nawe kuziganya ubutunzi bwacu mwijuru. Nitubwishimire ubwa kino gihe ngo twirata ata n'umuntu numwe turiko turafasha. Ivyo tuzosanga vyatudobeje nka kumwe ijambo ry'Imana ryatubwira. Kandi ubutunzi tuzoba turiko turishimira n'ubutunzi bushira. Ububizi ni Yobu yaratunze, ngo yari umugabo w'umutunzi, ariko kandi Yobu yarubaha n'Imana. Rero burya Yobu akwigisha yuko ubutunzi bushobora kukuvako umwanya wari wo wose. Imana imaze kureka Satani ngo agire icyo akoze ku butunzi bwa Yobu. Mu kanya gatoya Yobu yarabuze uruvyaro rwiwe, inka, indogoba, ingamiya, ibintu byose yaratunze byaraheze mu mwanya mutoya. Yobu asigara yifumbereje, asigaranye n'umugore wiwe gusa, atakintu na kimwe bafise. Ivya Yobu rero bitwigisha yuko ubutunzi atari ubwo kwishimira, murashobora guhera mu kanya gatoya. Nico gituma tutoburondera dukoze ibyaha. Nico gituma tutobwirukako dukoze amabi yose ashoboka, biragahera. Cyane cyane kwiba niryo jambo turiko ngo uwiba ntakongere kwiba, ariko nakoresha amaboko yiwe ubwiwe aronkwe ibimukwiye, ibimufasha, ibimubeshaho, ariko kandi ashobore no kuronka ivyo afashisha abandi. Kwiba ni icaha, ni muri ya mabwirizwa, biri mu vyo Imana yatubujije ngo ntimukibe. Nibwirizwa ry'indwi, nimwibe. Nukuvuga ngo uwivye ari uwivye byinshi, uri uwivye bike abayivye ntibiraba ngo umuntu yivye byinshi canke yivye bike. Umutugira kabiri Pawulo yahaye Timoteyo mu cete yamwandikiye uvuga ngo kubumbwa n'ivyo umuntu afise. Ku murongo w'8 biranditse yuko umuntu wese akwiye kubumbwa n'ivyo afise. Umutugira gatatu yamuhaye nukuraba neza ivyo bintu ukora kugira ngo uronke amahera. Ukwiye gusuzuma neza akazi ukora kugira uronke amahera. Mbega aka kazi nakazi nkora ntabeshe, nakazi nkora nivye, nakazi nkora nasambanye, nakazi nkora. Uraraba neza akazi ukora usubiremwo kugira ngo bikunde. Nidusange turiko turakunda amahera gose. Raba akazi ukora ukarabe neza, mbega akazi nkora nakazi nkora mu buryo bwiza, nakazi nkora nakoze ivyaha. Ni wasanga arakazi kagusunikira gukora ivyaha kugira ngo uronka ayo mafaranga, wopfa mukareka ugakora kandi ubonye kabayabaye mugabo ukagakora utari kurifatanya no gukora ivyaha, utari ko wiba abantu. Usuzume neza rero akazi ukora. Usomye ku murongo w'9 n'uw'10 haravuga ngo abagomba kuba batunzi bagwa mu nyosha, bagwa muri byinshi bibosha, kuko gukunda amahera ari mizi y'ibibi byose. Nidukunda amahera ngo bidukoze ivyaha biragahera. Undi mutugira kane yamuhaye gukunda abantu gusumbya amahera. Twige gukunda abantu gusumbya amahera, kuko hari igihe umuntu yisanga akunda amahera ku buryo n'umudamu yomugurisha mugabo aronka amahera. Rero biradusaba kugira ngo dukire, biradusaba gukunda abantu, turondere gukunda abantu kuruta uko dukunda amahera. Hariho n'abatanga abana babo kubera amahera.
ukorera satani aramuha ibintu ariko aragusaba umwana ukunda. Hari n'igihe ari umupapa musaba umudamu abona ari wakunda gusumba abana. Urumva icyo ni kiguzi ubutanze, kandi hari aba batanga pe bakabatanga kwibimazi kugira ngo babandanye gukorana na wa mubi abaha amahera bakeneye. Satani amahera arayatanga, mugabo ntayatanga kuri gusa. Urariha ikiguzi, uratanga amaraso y'umwana wawe, batangura kukuvoma yiwawe, hanyuma ugatanga umwana wawe cyangwa uwo mwubakanye bivanye n'uwukunda kuruta uwundi. Rero kunda abantu, muze dukunda abantu gusumba uko dukunda amahera. Kuko hari umuntu ashobora gukora icyo ari cyo cyose mugabo amahera akayaronka, akakwica mugabo amahera akayaronka. Uwo muntu mwumva yoba akunda abantu, akakwica agakora ibishoboka kugira ngo aronke amahera. Umuti mwiza rero Pawulo yatanze, nitwige gukunda abantu kuruta uko dukunda amahera. Niho tuzisanga tutariko turagenda dukora ibibi, dukora ibyaha mu ntumbero yo kugira ngo turonke amahera, mu ntumbero yo kugira ngo twirundanirize ubutunzi. Umutugira gatanu, gukunda Imana n'igikorwa cyayo kuruta amahera. Nimuze dukunda Imana kuruta amahera, dukunda igikorwa cyayo kuruta amahera. Ibyo bizodufasha kutagwa mu nyoshambi, ibyo bizodufasha kudasanga twakoze ibyaha mu ntumbero yo kurundarundanya ya mahera. Ibyo bizotubuza kwiba, twumve dutinye, twumve twubasha Imana kuko tusanzwe tuyikunda, biturinde kwiba. Umurongo wa 11 uvuga ngo, ariko weho muntu w'Imana wamuhunga ivyo, ariko kurikira ukugororoka n'ukubaha Imana n'ukwizera n'urukundo n'ukwihangana n'ubugwaneza. Yaramuhanuye umukozi w'Imana Timoteyo, weho uri ubusi Timoteyo, ni wewe uri kuranyumviriza, ariko weho muntu w'Imana wamuhunga ivyo nivyo bari batubwiye haruguru. Ivyo byo kwirukira amahera, byo kurundarundanya ubutunzi, byo kuyakunda gose kandi bikaba inzira canke imizi y'ibibi byose, nivyo yari karavuga ngo weho bihunge, ariko ucukurikira ukugororoka, ukurikire kubaha Imana, ubikurikire. Kandi ibi nitwabikurikira ku munsi turondera kugororoka, ubusuma ntaho buzoduca. Abasambana kugira baronka amahera ntaho bizobaca, ababesha kugira baronka amahera, abarementanya kugira ngo baronka amahera naho bizobaca. Rondera gukurikira, nukuvuga ngo tubirondera imisi yose. Kurikira, bikurikire, birondere. Kurikira kugororoka, ukurikire kubaha Imana, ukurikire ukwizera, ukurikire urukundo, ukurikire ukwihangana, ukurikire n'ubugwaneza. Aho nitwabikurikira ibyo vyaha ntibizoronka aho biduca, kuko nta mwanya tuzoba dufise. Tuzoba turiko dusiganwa no kugororoka, dusiganwe no gukunda abantu, dusiganwe n'ubugwaneza, dusiganwe no kwizera. Ivyo bindi ntibizoronka aho biduca ngo dusange turiko twiruka inyuma y'amahera mu nzira zitarizo. Oya, nitwaronka amahera dukoresheje amaboko yacu bizoba biryoshe cyane. Kandi nitwabironka dukoresheje amaboko yacu, ivyo bizotubumba hanyuma tugubwe neza. Icya gatandatu, umundi mutugira gatandatu yamuhaye kugira ngo ntazotwagwe no gukunda amahera no gusabikanya n'abandi. Umurongo wa 18 ni kuvuga, kandi bakora iciza, baba batunzi ku bikorwa vyiza. Nimuze tuba batunzi mu bikorwa vyiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga. Uyu n'umuti wo kudakunda amahera, ni wakunda guha abandi, ukunde guha abandi. Kandi abarundi barayamaze ngo atagasohotse nta kinjira. Nitutaha abandi nituzoronka natwe. Burya iyo utarekuye nturonka, iyo dutanze turahabwa. Nukuri uzobipime, utanze impuzu urahabwa izindi, utanze amahera urahabwa. Imana iraca izindi nzira ukaronka, utarinze kwiba, utarinze kurya ibiturire, uraronka. Rero nimuze tuba batunzi mu gukora ivyiza.
turundarundanye ubutunzi mu gukora ibyiza, kandi nitwakora ibi byiza nababwiye ngo tuzoba turiko tuziganya mw'ijuru, tube abanyabuntu dukunda gutanga, bibe muri twebwe. Hariho n'isengesho dukwiye gukora, isengesho ryakozwe n'umuntu yitwa Aguri, dusoma mu Migani igice cya 30 umurongo w'8. Hari isengesho dushobora gukora kugira ngo bikunde ntidukunda amahera ngo dusange yadutwaye mu byaha byinshi. Imigani 30 umurongo w'8 n'uw'9 haravuga ngo unshire kure y'ibitagira ikimazi bo n'ibinyoma, nume ubworo, nume n'ubutunzi, ungaburire ibyo kurya dukwiranye. Iri ryari isengesho rya Aguri. Unshire kure y'ibitagira ikimazi bo n'ibinyoma, nume ubworo ariko nume n'ubutunzi, ungaburire ibyo kurya dukwiranye. Umurongo w'9 ucuvuga ngo sinze mpage mpimbe nabi nkakwihakana, nkavuga ntuhoraho niki, kandi noye kuba mworo ngahava niba ngo ntukishe izina ry'Imana yanje. Haleluya. Iri ryari isengesho rya Aguri. Ni isengesho na twebwe dushobora kugira ku munsi, aho uko dusanga twaguye mu byaha, twaguye mu biturire, twaguye mu busuma. Ni isengesho dushobora kugira: Mana, mu kubaho kwanje iminsi isigaje ndi muri inosi, ndakwinginze numu ubworo, nohava nkena nkasanga natukishije izina ryawe. Ikigeretse kuri ibyo, nume n'ubutunzi kugira ngo sinzohave mpimba ngo sange natukishije izina ryawe. Iri ryari isengesho rya Aguri. Na wewe urashobora kurigira. Nimba ubona iby'ubutunzi bigutera ubwibone, urashobora gusenga: Mana, mibinkwiye kugira ngo kubera umpaye byinshi nohava nsanga nishimye. Kuko hariho abo bishikira nta wo bideha, hari abo bishikira ariko s'abantu bose, s'abatunzi bose baja mu bwibone, s'abatunzi bose uca usanga bagiye mu vyaha. Kubera hariho abatunga ya mahera akaca bajana mu bindi, ubusambanyi atahora asambana kubera yatunze, afise ibyo atanga. Ugasanga ubusambanyi nibwo busigaye bumuganza, nibwo busigaye bumutwara. Hariho abatunga ugasanga bafise ubwibone butagira uko busa, ntawe baramutsa, ntawe bashobora kwinjiza mu nzu yabo, n'ibindi. Rero ubutunzi burashobora gutuma umuntu akora ibyaha byinshi. Hariho n'utunga akabona arafise ibyo gushira abapfumu, agaca rero aronka akaryo ko kuza kuraguza kugira ngo bwa butunzi abandanye kubugumamwo, bimwe yari afise abandanye kubigumamwo, n'imbaraga keza yari afise abandanye kukagumamwo, ariko akabitegwa nuko afise amafaranga bashira. Kuko hariho n'abataja ku bapfumu kubera babuze ivyo babaha, kuko murabizi yuko basaba ibitagenda, nabo nyene baritungisha muri ivyo. Iri rero ni isengesho Aguri yagize, natwe rikwiye kutwigisha, kuko Imana iratuzi gusumba uko twiyizi. Ni isengesho dukwiye kugira kandi bizotumerera neza. Ikindi naco ni umugabo yitwa Zakayo. Ikindi dukwiye gukora ni umugabo yitwa Zakayo. Bibiliya iravuga ko yari umutunzi, ariko kandi Zakayo ubwo butunzi yari afise ntiyari yaburonse mukuri, yari umutoza kori, ari muri babandi batoza ibirenzeko. Hanyuma aratunga, aranyaga abantu, aratunga. Mugabo igihe kimwe yaragiriwe ubuntu, yumva Yesu ko aciye mu gisagari wabo, yumva yifuza kumubona. Yifuje kumubona ngo yari mugufi. Ubu bugufi jewe ndaburavye nasanze nabugereranije n'ubugufi bwo mu buryo bw'imhemu. Yari mugufi, urumva nta Mana yari afise, uwo Yesu ntawe yarazi, urumva yari kure, ivy'Imana ntavyo yarazi. Ariko yumva arifuza kubona Yesu, agira inyota, bimutera kurira igiti. Naho yari umuntu w'umutunzi, erega abatunzi baba bubashwe, yari umutunzi yubashwe, bimutera kurira igiti, afise intumbero imwe gusa yo kugira ngo abone Yesu. Amaze kurira igiti,
Yesu aba yamubonye nk'ejo. Burya niwifuza Yesu yuko womubona, yuko yokugendera, ukivyifuza Yesu aba yabibonye nk'ejo. Azoca kanzo kugira ngo umubone, kugira ngo akwiyereke. Yesu amaze guca muri iyo nzira, aca rero ararangamiza hejuru. Zakayo ari hejuru, aca muhamagara mu izina ryiwe, aramubwira ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi ndamutse ndari wawe. Abantu barashavura, Yesu yoza kurarira umunyavyaha, umuntu yatunyaze, yadutojeje ibirenze urugero. Bari bamuzi ko yatungishijwe n'ivyo yabanyaze. Hanyuma ariko Yesu yafashe ingingo, aba yayifashe. Mu yandi majambo, yuguruye ntawugara, niyo yugaye ntawugurura. Yafashe ingingo ko arari wawe, uko umeze kose araharara. Abazi impamvu aza kuharara, abazi ko hari impinduka ziza kuba. Amaze gushika mu nzu kwa Zakayo, imbere yuko avuga ikintu na kimwe, Zakayo yaciye yitora ikosa. Arumva ko ari umunyamafuti, aravuga ati umwami aje mu nzu wanje, ivyo mfise byose, intebe ndamwicarikako nizo nivye, itapi nashashe niyo nivye, ivyo ngira ndamuzimanemwo nivyo nivye, ibimanitse bisharije ku ruhome nivyo nivye. Kandi uyu mwami uko numvise bamuvuga araza kubibona, aratinya, aragira ubwoba, aca atangura kudedemba ati mwami, jewe ivyo mfise byose ngira ndabigabira boro, ngira ndabisubize, kandi abona nyaze ngira ndabasubize incuro 4. Ataco Yesu amuvugishije. Haleluya. Yesu amaze kwinjira aramurika, kandi umuntu akumva ko ari umunyamakosa vy'ukuri. Rero ikindi novuga twokora hamwe n'ivyo, iri jambo iyi minsi tugiye kumara, ijambo ritubwira ngo uwiba ntakongere kwiba, harimwo no gusubiza. Erega Zakayo yarasubije ivyo yivye neza, yarasubije ivyo yivye. Hariho uwundi muntu atari Zakayo nzi nabonye yaje no kumbwira, yasubije ivyo yivye. Yari afise amafaranga kuri konte, yivye, yumva ijambo ry'Imana rimucumita mu mutima, abura amahoro. Igihe cyose mu gatondo akabura amahoro. Uwo muntu acagenda kubwira umukozi w'Imana ati yamara jewe nta mahoro mfise, kuko amafaranga mfise nayo nivye, yakorera kuri Diplome yivye. Hanyuma afise n'amahera, urumva aratahura yuko n'amahera atunze arayo yivye. Uwo muntu aragenda abibwira umwungere wiwe, kubera ico gihe yari yumvise ijambo ryavuzwe mu radio ryavuga ngo subiza ivyo wivye. Bimukora ku mutima, acaraza gusubiza ya amafaranga yose yari kuri konte, aragenda arayaversa muri anticorruption. Hanyuma jewe twabonanye, anzaniye bordero do versema. Hanyuma acaragenda aragemura niyo diplome yivye yaguze mu Buyenzi, arayitwara ati mungira uko mugomba. Ababijejwe rero baramugenjeje uko bagomba, ariko n'umuntu yakozwe ko n'ijambo arasubiza ivyo yivye. Borega burya hamwe nuko twaje muri no misi kwibutsanya kugira ngo uwiba ntakongere kwiba. Ushobora kubara abantu bari hano n'abatari hano bariko baratwumva, burya hariho no gusubiza. Erega nta mahoro bitanga kugendera kwicara kuri tapi muri salon uzirikana ko ari yo wivye, wayiguze mu mafaranga wivye, imodoka yaguzwe mu mafaranga wivye, inzu yubatswe mu mafaranga wivye. Usanga ata mahoro bitanga na gatoya. Rero mu majambo make, ko mwe muyera zo kurongora no gusubiza ibyo wivye birimwo. Nsozera kuko Zakayo yarashubije. None iri jambo tuzogiga ko muri no misi rigenda uko. Birakwiye yuko dufatana ingingo yo kugira ico dukoze kugira ngo umuntu wese abe mukuri. Nkuko Zakayo yaciye aba umuntu agendera mukuri, kandi ivyo yemeye vy'ukuri yaciye abishira mu ngiro. Kandi Zakayo acaba umuntu w'Imana mwiza, yubaha Imana, ntiyasubiriye kugira izi ngeso mbi zo gutoza ibirengeye. Nsozera niri jambo sozera ko ryandikiwe Abaheburayo mu gice ca 13 ku murongo wa 5. Haravuga ngo gukunda amahera nikube mu ngeso zanyu. Gukunda amahera
ni kube mu ngeso zacu. Reka nanje nishiremo kuko ayo majambo araturaba twese. Gukunda amahera ntibikabe mu ngeso zacu. Ivyo mufise canke ivyo dufise bitubumbe. Kuko ubwayo Imana, ubwayo bashaka kuvuga Imana yavuze iti naho nzoguhemukira naho nzoguta. Aya majambo ndasavye uyatahure. Gukunda amahera ntibibe mu ngeso zacu, ivyo dufise nibitubumbe. Kuko Imana yaravuze ngo naho nzoguhemukira naho nzoguta. Ko Imana yasezeranye ko itazoduhemukira itazoduta. Ni kubera ko twokwiruka turondera ibidaciye mu nzira nziza. Ko Imana tuvuga ko tuyubaha kandi ko twayishize imbere ari Imana yacu nk'abarundi. Nizompemukira nizoreka ngo ndarubusa, kandi nawe nizokureka ngo urarubusa kuko yaravuze ko itazompemukira. Ni wabona ugira urarubusa uzoca ugenda upfukame mukaba vy'ukuri mufitaniye imigenderanire. Uzoca ugenda upfukame uvuga uti Imana niwe wasezeranye ngo ntuzompemukira ntuzonta. Ndakwinginze ume ivyo kurya uno munsi ugaburira abana banje. Ni wowe ubuze impuzu nyambika, warasezeranye ko utazompemukira kandi utazonta. Ahuko tuja kurondera mu nzira mbi. Dawidi nawe yaravuze muri Zaburi ya 37 umurongo wa 25 aravuga ngo uhereye nkiri muto none ndashaje sinigeze mbona umugororotsi ahebwa cyangwa uruvyaro rwiwe rusegerereza ivyo kurya. Nimba vy'ukurura umugororotsi nagira ndakubwire ngo abana bawe ntibazosegerereza. Nimba vy'ukurura umugororotsi wumva kubaha Imana kuri muri wewe nagira ndakubwire ngo uruvyaro rwawe ntiruzohebwa ngo ruhebwe rusegerereza ivyo kurya. Erega izina ry'Uhoraho ryoca ritukwa. Imana yoca itukwa. Imana usenga, Imana wambaza uko bukeye uko bwije yoca itukwa. Nico gituma abana bawe batazosegerereza utwo kurya. Ayo majambo abe muri wewe. Imana yarasezeranye kutaduheba kutaduhemukira. Rero gukunda amahera ngo tuyirukeko dukora ibyaha ibyo ari byo byose nibikabe mu ngeso zacu biragahera. Abarundi n'abarundi kazi biragahera. Nimuze tubumbwe n'ivyo dufise. Uwufise ivyarya n'ivyo yambara bimubumbe. Reka kuza kurondera nk'ivyo abandi bambara, reka kuza kurondera nk'uko abandi bameze, reka kurondera imodoka nk'iy'abandi, reka kurondera amazu nk'ay'abandi. Ivyo ufise bikubumbe. Kuko hari abarondera nk'ivy'abandi kumera nk'abandi. Urya twariganye, urya twaravanye hahandi, urya vyagenze uku, bagaca barondera kumera nk'abandi, bagaca barondera zose bocamwo kugira ngo baronke amahera nabo bamere nk'uko abandi bameze. Abandi n'abandi, wewe ni wewe. Reka kwiba kugira umere nk'uko abandi bameze. Kandi urubanza ni kubwawe ku gatwe kawe. Uzobazwa n'Imana ivyo wivye, uwundi abazwe ku gatwe kiwe. Wopfa umurya bike ukaryama kare. Nuzira akamanyu k'umutsima. Uzozire ko wivye utuntu ugasanga ntiwanatunze ngo ushikire wa wundi. Uzobuzize akamanyu k'umutsima. Abarundi barayamaze ngo uheza guhemuka ibigori bikera. Reka guhemuka muduturire tutagira umutwe n'amaguru. Reka guhemuka ibihumbi 100 akaba ari byo bituma Imana itugaya. Ibihumbi 100 ngahe? Rega hari n'abahemuka ku bihumbi 10 hamwe mwibarabara kupfumbatisha ibihumbi 10 gusa. 10 mwibarabara hariya mwibarabara 10 ibaze ibihumbi 10 nakamanyu k'umutsima gateye ubwoba. Ugoke uhemuke. Rega haje ijisho ry'Imana riba ririko rirakubona. Hari uvuga ngo shefu ntambona. Shefu nakubona nivyo ariko ijisho ry'Imana rirakubona. Kandi vyejo ntavyuzi. Kuzopfejo kube ntavyuzi. None uzogende uje muri gehinomu uzize ibihumbi 10 naho vyo bijana naho wowe umuriyoni naho wowe muri yaridi. Twabosomye ngo amafaranga arahera. Kandi amafaranga arahera ariko igihemu kibi ntigihera. Ni wahemukira umuntu kubw'amahera nagira ndakubwire ngo azohera ariko cya gihemu kibi nikizohera. Uzomubona umaramare, umubona ukogwe n'isoni, bize biragaruka uvyibuka umaramare. Reka rero guhemuka hanyuma eje ibigori nivyera uzocugira gute? Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane.
umuntu wese muri twebwe nabumbwe n'ivyo afise, tubumbwe n'ivyo dufise by'ukuri, tubumbwe n'ivyo dufise, kandi dufise ibyo kurya n'ivyo twambara, ivyo biba bikwiriye, ivyo biba bikwiriye. Tureke kurondera ibimeze nk'ivy'abandi ngo dusange twahemukiye Imana, duhemukire abarongozi, duhemukire igihugu. Guhemukira igihugu, mbega guhemukira igihugu ico kintu tuzogikizwa nande? Umuntu ahemukiye igihugu ico kintu yogikizwa nande? Wahemukiye igihugu ugahemukira abarundi bangana nk'uku bangana, kubw'igiturire, kubwo kwikunda, kubwo kurundanya amahera, ejo azohera. Ico kintu uzogikugwa ko ni iki? Ni Imana yonyene. Ni ugusubira ku Mana ugasaba imbabazi, kandi Imana ni inyembabazi. Imana ni inyembabazi. Muri iyi minsi turi hano, tuze turisuzuma dusanze aho byatugoye. Imana na n'uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi, iriteguye kutubabarira, hanyuma ubuzima bukabandanya. Nuko munkundiye cyane banye n'icubahiro, tukava hasi tugasenga Imana, tugasengera hamwe kubwira ijambo, muzoba mugize neza. Shengero muri hano muve hasi dusenge. Umuntu wese niwaba utiba usengera biba, nukuri babihebe, kuko bisubiza inyuma twese hamwe. Bisubiza inyuma twese, biteza ubukene twese, biteza umuvumo twese. Reka dusenge. Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ihambaye kandi ishobora byose, uragahezagirwa. Turi hano muri iyi minsi twaje kugira ngo tuganire aya majambo duhamagarira kutongera kwiba, ariko kandi ko dukwiye gukora ntitubabanebwe, tugakoresha amaboko yacu, hanyuma tukaronka ibidutunga, ariko kandi tukagira n'umutima wo gufasha abandi. Uko dufashije abandi natwe bizotugarukako bigwiriye, kandi tuzoba turiko turaziganya no mwijuru. Rero ndasenze muri kino gihugu cacu, nivyo ubusuma burahari, ubusuma burahari. Uhereye mu mirima, abantu bariko bariba mu mirima biteye ubwoba, abantu bariko bariba mu buzi butandukanye, biturire biraribwa hirya no hino. Ico nsaba Uhoraho nuko wotugendera nk'uko wagendeye Zakayo, ukamugendera akabura amahoro, akabona yuko ivyo afise ata mahoro bimuhesheje, aca hitamwo kubisubiza, aca hitamwo kubifashisha aboro, ahitamwo no gusubiza abo yanyaze. Rero Mwami, dushoboze natwe tugendere iyi minsi tuzomara hano, uzotugendera utugirire neza ivyo dufise. Umuntu wese atabihawe mu nzira nziza yihane, kandi dufate ingingo yo kureka. Kwihanira kureka navyo urabikunda gusumba ibindi vyose. Nukura dushoboza twebwe turi hano, tuzoba turiko turumva aya majambo, n'abazoba bariko barabikurikiranira kure, nabo nyene ubushobozi bwawe bubabohora kutakunda amahera gusumba uko bakunda abantu, kudakunda amahera gusumba uko bakunda Imana. Nabo nyene ubushobozi buzobagereko, hanyuma bahinduke. Uzoba ukoze cyane. Nuko turagushimiye, turiteze ko hari kizokoreka muri ino minsi, mu izina rya Yesu Kristo, amen.